Bwati Jemira nini boy yaririmba urukato nubwo yokorora gusanga nguma ndumufana cyane nivyumva none ma anzwe nani boy yavuze ati abafana kuko nani boy adukunda buri gihe abayifuza kudufurahisha twame turi muri mudu kavuga ati abafana banje ndakeneye yanje kubagira challenge sanzwe yahenze ingoma aravuga ati reka nanje nabireke yuko abafana ivyo bansaba ndabishoboye ndavuga ati eske Meranil boy kwa kuntu tumumenyere ku Afrobeat araza gushobora trap ariko numvirije numvise umenga yatwitse we naye wumvise gute umwaka arahejije kufunika direct biraheze yahejeje ubwira ubwo ku mwaka ubunyene turimo kwicumi biraheze tayari ubuzi ko agomba gusohora ingoma yihebere azotagura no kwa mbere umwaka waheze kuko 2025 just a finish mwavyumvise 2025 muri entertainment y'u Burundi biraheze Meranil boy agasohora indirimbo biraheze ubwira ubwo rero ko indirimbo ubuzima izofuta ahani he yakiriko ahani he ijya imisanzwe dufate nimba ahani he izoba yicaye dufate ahe Gitega ubuzima izo biri Bujumbura ntanaho uzubigereranya izofuta kirise se mu mitima y'abantu oya kirise se nishwa kwegera n'igikunda Meranil boy the first numwe yahejeje yamaze kurangiza yarabivuga ngo namba 1 yararimbye ngo uno na cyane basi ubu maze kumviriza gatoya basi muri ubu buzima bisaba kwitonda ya nucyumva nawe idageze uzo sobagirane bari bazi ngo bamuzize hasi yabwo ati nimitondere nanje bati bisaba kwitonda nanje ndaje yaritonze Yes bakunze bamira ko TV 257 mu nkunde ntangurira baramutse ifuza amahoro y'Imana abane namwe ndabibutsa ko uno munsi twamaze gushika mu kiganiro Burundian Talent aho turi kumwe n'umuntu umwe ndaza kumubabwira mu mwanya ndaza kumuvuga ndaza kumudondora ndaza kumusobanura muraza kumumenya ariko uno munsi nababwira ko ninje mu gisata cha music kugira ngo ndabazanira amakuru ariko aravuga ko umuririmbyi kuva mu ntara ya Gitega umuririmbyi yamaze kuba icamamare umuririmbyi yamaze kuba icirore c'abandi canke mukurikirana nawe suyundi ni Meranil boy Mr Insezerano Mr Lampadina n'izindi ndirimbo nyinshi amaze kuririmba muramuzi ntacivuga mu mazina ni wa wundi anakoroye gusa muca mumenya ati uyu ni wa wundi reka ronda bakirire uno muntu turi kumwe no munsi uyu novuga ko ari nku reka ndamwite umufana wa Meranil boy ariko uno munsi navuga ati bisaba ko nifashisha umufana wa Meranil boy kugira ngo ndabazanire amakuru yagutse ariko aravugwa kuri Meranil boy nayo sayandi ni indirimbo shasha indirimbo iri kiravugwa indirimbo yamaze kuryoha kandi tarasohoka indirimbo yamaze kuba iriko irubaka imitima y'abantu ati no musitije kubivuga kwiki reka mbanze ndamakire hama ibindi byinshi turaza kubivuga brother umeze neza ameze neza ya mani musanzwe hano turi ni muri Miracle TV 257 ariko ndazi n'ijyambiro ushaka kubushika muri Miracle TV 257 ndashaka undamukiriza abafana hama unabidondora ya muragize neza murakoze rabura muri Miracle TV hameze neza kabisa ibintu amavuta hamaje okay nkuko warubivuze abafana akomeye cyane wa Meranil boy umuntu akomeye cyane umutwemera mu gihugu umuntu ayoboye ariko umutwe hejuru y'abandi bakwita gute rero akazina kanje umuntu akomeye cyane birakomeye bya bintu umuntu akomeye cyane iryo zina ratwika rirahabura okay my brother rero no munsi navuga ati reka nganire n'umufana wa Meranil boy kugira ngo tuzane ibintu binini vyagutse amakuru akwiye murakunda kuvuga ati murakunda kumuremera murakunda kumubuza amahoro mumubwira ati gwasohora indirimbo zindi ziri mu mudiho umwe nawe urimwe mu babivuga canke nawe uri mu babwira ati mani ramba komera ubandanye n'uwo mudiho wawe turagukunda cyameze gute mu bisanzwe nta nyambo ibura gahonzi cyo niko abantu babivuga ariko bamwe barabivuga yuko umudiho ngo Meranil boy nahindura muri comment ziwe yagize akakogwa kana kashira habona sanga byage biravugwa nubwo ntari wabivuga mbwari nk'ababivuga ariko Meranil boy kabisa genda mwankuraje nkavuga ati courage bro courage brother ibintu ukora amavuta kabisa Sigure ukuri wa mufana ubwo ati Meranil boy yaririmba urukato nubwo yokorora gusanga nguma ndumufana cyane nivyumva none ma brother rero ndiko ndazungura ku mbuga ndiko nagenda hano hamwe kubera Meranil boy ndi mu bantu benshi bamukurikirana
nabonye igikorwa ko agomba gusohora indirimbo ariko aravuga ati mu misi iraje indirimbo yise ubuzima numvise rero irimo umudiho utandukanye n'imidiho haraho aririmbamwo za isezerano za Lampadina za No Force Love n'izindi nyinshi ariko ubuzima bwaje kunde gushasha nakajya kantu bakumvise haya bisanzwe ahubwo sanzwe nawe ngira ngo nabana kwita umufana ko nari nzi ko aya makuru cyo ndayazi bro kome nawe warusa no agenda natwikaje umusoma bailaskira aka Paradise hama nisanzwe Melanie Boy yavuze ati abafana kuko Melanie Boy adukunda buri gihe abayifuza kudufurahisha twame turi muri mudu kavuga ati abafana banje ndakeneye nje kubagira challenge sanzwe yarenze ingoma aravuga ati reka nanje ndabireke yuko abafana byo bansaba ndabishoboye kandi ibintu yakoze ebana n'amavuta samavuta gusa kumbuza amavuta shaka uzana amamesa oya na makoto amavuta akomakomeye cyane ibintu bivanze n'uruvange na cyane cyane okay man numvizero aje mu diwa trap ndavuga ati eske Melanie Boy kwa kuntu tumumenyere ku afrobeat araza gushobora trap ariko numvirije numvise umenga yatwitse we nawe wumvise gute nk'umufana wavuze gute je nk'umufana ariko ndaraba mbere iyo ngoma yadushirira habona kumaze kuyumvamwo mubisanzwe nta nindi twayigereranya mu gihugu umwaka arahejije kufunika direct yahejeje ubwira ubwo ku mwaka ubunyene turimo kwicumi biraheze tayari ubuzi ko agomba gusohora ingoma yihebere azotagura no kwa mbere umwaka waheze kuko 2025 just a finish mwavyumvise 2025 muri entertainment y'u Burundi biraheze Melanie Boy agasohora indirimbo biraheze tuvuga ati rendiri uno mwaka ubwira amezi cyo kumenya mu mwaka weragiye amezi 12 je nuwe numva ko mugera mu mutubeshe mubisanzwe yo ikintu cagiyemo kabijya kiri utagusunda ibindi kikaje imbere y'ibindi Melanie Boy yamaze kurangiza umwaka kugira biheri abarindiye kuja mu 12 ntabonzi birabashe twumaka kwamaze kugira ubwere uko indirimbo ubuzima izofuta ahani he yakiriko ahani he ijya imisanzwe dufate nyimba ahani he izoba yicaye dufate ahigiteka ubuzima izo biri Bujumbura ntanaho uzubigereranya izofuta kirisese mu mitima y'abantu oya kirisese nishobora kwegera n'igikunda Melanie Boy the first numwe yahejeje yamaze kurangiza yarabivuye ngo namba 1 niwe yararimbye ngo 1 na cyane yahejeje ubuzima igira twikire ifunike basi ubu maze kumviriza gatoya basi muri ubu buzima bisaba kwitonda ya nucizumva nawe idageze uzo sogirane bari bazi ngo bamuzize hasi yabwo ati nimitondere nanje ati bisaba kwitonda nanje ndaje yaritonze njenje yaritonze yamaze kuza rero yahejeje just a finish rero agira bwati reka ndabyereke ndamfuniki nyene shire ku murumyo agira rumye musanzwe sinzi ko uraraba iyo wafundikiye ibido iba yuzuye abindi bakeneye gushiraka ibindi hejuru kufundikiye wahejeje gushiramo ikintu hamurafundikira ikijya ko hejuru rwari rusaku ibindi rero ubuzima uri kuraraba indirimbo ubuzima turamenyereye Melanie Boy egaronka amavyuzi ugasanga ku munsi arakubisa amasanga nk'ibihumbi jana birenga gutyo uri kuraraba indirimbo ubuzima izokwiza miliyoni mu misi ngahe nkamwe bw'abafana ngene muzoyishigikira bo uri kuravuga iminsi uri kuratevye yumbaza ati mu masangahe yumbaza ati mu masangahe cyenda kusha abo iminsi irateba mu masaha uko nako so kwiyemera namwe uko Melanie Boy ntibwo bararana birate kwe none bakubuye gufunga umwaka cyo kintu nta nubwo bucumvamo bakuye tusanga tuzi ko umwaka umara amezi 12 none umuntu amaze gufunga umwaka mu mezi 10 urumva ibyo bintu bihinduye indi sura aho kantu kumva gute karakomeye cyane urumva rero bisigure ko Melanie Boy yizere avuga ati abafana baranshigikiye musanzwe suba ngo asanzwe abizi ko tumushigikiye arabizi so kwizera ahubwo avuga ati ndongeye ko kwizera kubera ko no musinzanye cy'abantu bashaka na cyane bisigure ko indirimbo ubuzima uko ngene ni gute wenyoteza abantu nabo batarumva kano gace badakurikirana Melanie Boy jana kwijana musanzwe umuntu asanzwe akurikirana adasanzwe akurikirana Melanie Boy cyo no musaba yuko
nafata akanya gato nyimba ari umurundi azi kirundi akunda indirimbo ndundi indirimbo zirimo amajambo asosa aryoshe amajambo hanura amajambo yigisha atuma dushaka ku materambere kanaka nabone imisi ko ba mezuku ni kugira impanuro za Melanie Boy lakini indirimbo ziwe ubizigure ko mu rukundo wari ngare mugubu warazamutse kubera Melanie Boy mu buzima wari ngare Melanie Boy bivuga ko yaje nka pastor mu buzima bwawe pastor navuga ko ari pastor ndirimbo yakubise indirimbo araba pastor mu ndirimbo adukosora rushaka umurongo kibuki bro waruzi ko ari umujama wanje yari yamaze kwahukana mu rukundo ariko kubera indirimbo za Melanie Boy yumvise isezerano bituma yibutsa umugore wiwe isezerano ubu rukundo barimo mbebe abantu bamwe bari mu rukundo rukomeye cyane ba Jack na Rose Jack na Rose ndageze Melanie Boy aho nta kantu wo kuyiha ahantu herereye ngaho nta kantu wo ufata ukanwa bwo ati kumbe maze kuvura imitima y'abantu benshi urumva ko abantu benshi bari barapfuye none batutse kubera amajambo yawe bro none ubuzima ubu naho buje kubahereza ubuzima mu mpera z'umwaka turakunda kubona haba ibintu byinshi amasanganya kubera abantu baba bariko barihutira guheza umwaka bafise icyo bamaze gushika ko ariko babwira ati mu buzima birasaba kwitonda ko utarazo no mwaka ejo urashaka ukironka tenye nyagenda buke kuko higeje nawe my brother urumva ko kana aho no kubisanzwe Melanie Boy mukora ibintu arategura akavuga ati ko ndaraba urunganwe abatama abamama bapapa bakeneye iki aca biduha niyo mpamvu nawe mwahisemo kumukurikirana avuga ati uyu muntu kumukurikirana ntuhomba kubera afise byinshi atwigisha twahisemo neza twahisemo neza birasaba rero ubwira abandi bafana bawe abandi bafana mufana Melanie Boy abandi bafana musangiye gufana Melanie Boy ubanyibukirize ko Melanie Boy akoresha urubuga rwitwa Gusto Melanie Boy ari rwa YouTube kugira ngo bagende bamushigikire icyo nobwira abafana ba Melanie Boy bagende ku rubuga rwiwe Gusto bagende barakinge comment share amupartage ibintu nk'ivyo kugira ngo twananye tuduza level tuje hejuru cyane murakeneye gusumba Satubi hapo Satubi arakeneye indasi niyo wa mbere afite amavyuzi ama subscribe menshi ko ageze mu 400 abwo uyufumumba doti Satubi arakeneye kubasumba kuko mu minsi namaze kubona mu mwaka nahejeje agiye kuja munsi ya Melanie Boy cyane gose muri yemera ntimukabya nakese ko muyemera cyane tibiterwa arabagurira kana ahubwo nta kana bashiriramwo ko mumwemera gose ivyo bintu nibi sukuyemera novuga yuko Melanie Boy sinzi yuko bukurikana indirimbo ziwe cyane bazikurikana cyane impanuro dose agiye atanga ubazikurikije kuva atanguye muziki ndundi ubageze ku kundi rwego bageze kure cyane haba mu rukundo haba mu iterambere ubuye yaramaze kuduza urwego yararenganye rero bisigure ko twe tubazaniye amakuru y'indirimbo shasha agomba gusohora indirimbo yise ubuzima indirimbo igirije ahabona nawe nyina amaze kubyandika ku mbuga ziwe avuga ati mu miss very soon muraronka indirimbo ubuzima ndibaza rero ko mamaze kubyumva nta kindi musabwa turi kuja kuri Melanie Boy Gusto mugakora subscribe ni YouTube yiwasanzwe koresha mugakora subscribe mukurikirana kuri Facebook mukurikirana kuri TikTok mukurikirana hari hose nawe umwe mu bafana ba Melanie Boy urana ko abafana Melanie Boy baba bishimye urana ko abafana Melanie Boy baba baryohewe baba bumva nyene bafise begamye umugabo akomeye rero nawe ndibaza birasabwa reka ndamusabe kwanza babibwirire niwe afise uburusho bwisha amaze gukuramo ababwira ati hano iwacu mu kwa Melanie Boy musanzwe ntitwunyagirwa turugamye my brother nsanzwe wewe ukuramvugira ibintu wabimaze sari kucyo dosaba abafana ba Melanie Boy n'abatara abafana basanzwe bakurikirana indirimbo ziwe ntiwe urabe gusa ntibarabe bagende ku mbuga za Melanie Boy YouTube yiwe Melanie Boy Gusto bagende bakurikirane Facebook TikTok ziwe kira mbuga ziwe zose bajeko tumushigikire kugira ngo iterambere giwe
nigo tirambere ryacu na cyane cyane reka ronda gusaba unsezera abakunzi ba Miracle TV 257 babwira ati ntaho kaja mu nyana bagira uvuge bisanzwe naura mari naura ndangiza ari cyo novuga ku bisanzwe abafana Melanie Boy indirimbo ubuzima bayiteye kandi babeseriye kurugutira amatwi bumviriza amajambo arimwo isigaye Imana iyo nkuru inshallah okay bambavuze ngo yitwa ngo ibintu bikomeye cyane je bisanzwe banzi ku muntu akomeye cyane ariko kazina kanje avyibanyise nibuke neza siri yake sanzwe ndi muntu akorangura imirimo yiwe ngagitega okay rero dusabe rero ubwira abafana ba Miracle TV 257 ati bye ciao nabwiye abafana ba Miracle TV nababwira yuko cyamere manza gushima bro sinuca sezera ntashima agomba kumwakwa muri Miracle TV hari umunezero bakira neza navuga yuko uri cegera cha Melanie Boy nje gutanga umunezero ngacyo yishima ama cyo navuga yuko abafana Miracle TV mwakoze kutwakira turishimye we are happy mana ibandanye bahezagira mutera imbere kubi iri mbona mukora biri kundi gwego amen reka ndabwira ati yari one baby baraskira from Jet Paradise aka BBC ndabakunda cyane iyi yari Miracle TV 257 ikiganiro Burundian Talent maze twarako turabavugira amakuru ariko aravuga kuri Melanie Boy indirimbo ni shasha igomba gusohoka yiswa ubuzima kuyikurikirana sigisabo ni itegeko ndakubwira ati sigisabo ni itegeko kurikirana indirimbo ubuzima ya Melanie Boy igiye gusohoka vuba maze ndibaze ko tuzoyishigira iya mbere izoroha amavyuzi menshi cyane mu mwaka ko tibaza ko tugiye gusumba wa wundi yita celebre reka ndabwira ati ndakunda cyane ciao hasta la vista